jewe nk'umupromoteri ndemeza neza ko rijya soko rikuru rya Bujumbura Buja City Plaza ritazongera gusha bivanye n'ivyigwa twagize n'ubwo buhinga turiko turagenda dushiramwo. Umugambi wo kubaka isoko nkuru ya Bujumbura Buja City Plaza waratanguye urabandanya. Kijya gihe abantu bava bibaza ngo ntitwariko turakora, ego twariko turakora, kuko umugambi muremure ubukeneye inzandiko zikomeye zikingira abashora mitahe, zikingira abapromoteri, zinakingira leta. Kuri ubwo rero ubu turamaze gusinya amakonvansiyo cyangwa amakontra atandukanye. Kontra nyezina nyamukuru niyo ubaka landmarks yasinyinaniye n'igihugu. Iyo rero akaba ariyo kontra PPP yatanze imyaka 27, harimo imyaka yo kubaka 3, hanyuma n'imyaka yo gukoreramwo 24 kuri faze ya mbere ya Buja City Plaza. N'umugambi ugizwe n'amafaze 6. Aho rero mbwira murumva ko tuzoca tubandanya ibintu bigenda neza. Ikindi rero gikomeye cyane cy'uno munsi kwari gutanga impapuro zemeza umutahe ku baguze imitahe, ku bariko baragura imitahe n'abazobandanya bagura imitahe. Bisigurika ati ni ajya amafaranga yawe uguze umutahe uba ufise mu mufuko, urashobora kuyavunjisha, urashobora kuyatransfera kundi muntu, kujya muzi umuntu aba afise urupapuro rw'itongo canke titre y'ikibanza canke y'itongo nico kimwe. Rero uno munsi dufadikanije n'abadufasha. Aha yo mvuze uno munsi mbashatse kuvuga ikigega cha One Africa Investment Fund arico kizofinansa canke kiriko kirafinansa umugambi wa Buja City Plaza. Dufatanije rero nabo twemereye ko twofashanya ariyo Bankobu mu gisata bita logiciel canke na depositaire. Twuguruye icese igikorwa cyuko umuntu wari we wese yaguze umutahe canke ari karagura umutahe, inyuma yo guheza gusinya rujya rwandiko rwo kwiyemeza ko umunyamitahe ashobora kuronka ubwo rwandiko canke iyo titre. Ni igikorwa rero cyaduhimbaye gikomeye kuko turasezerana tugashikana. Nayo ubundi nuko twomenya yuko Uburundi buzubakwa n'abarundi. Rero ntibikira imvugo, ntibikira umugani. Akanakaroro keza ubu mu kigega cha One Africa Investment Fund dufise abanyamitahe barenga 5,000. Ubu turiko turakira n'abandi benshi. Rero uwo wese yoba ataragura umutahe uno munsi yumvirije ko ibi bintu bikingiwe, ibi bintu birabwa n'inzego za leta, birabwa n'abavyigiye, birabwa n'abahinga. Rero gushora umutahe muri One Africa Investment Fund niyo ntango y'iterambere kuri wewe, kuko amafaranga ugura umutahe si imfashanyo, ni iterambere ryawe n'abawe. Turanategekanya kuja mu bihugu vyo hanze ahari abarundi bene wacu baba diaspora. Turategekanya kuja muri Dubai, Qatar, mu Budagi, muri Amerika, muri Canada. Muri iyo nzira nyene yo kumenya ko ari umugambi wa twese, muga tugakorera ku mvugo twashize imbere, tuvuga ati duteye imbere dutera imbere twese. Iyo muriko murumva ama miracle yabaye muri izi za Korea, ama miracle rikarabaha muri izi za Ethiopia, nta bandi babateza imbere, nibo nyene biteza imbere. Rero abarundi batahure ku umugambi atari wa Fabrice, ari umugambi w'abarundi. Nkuko mwabivuze birorose ko umuntu aja mu kabare abe n'umujene akavayo asoroye 100,000. Fata ibyo 100,000 ubishore mu kigega cha One Africa Investment Fund, udabe kudatangura inyuma y'imyaka 3 twahejeje kubaka. Urabe rya jambo navuga ryo kuvuga ati ndoto yanje nuko umurundi wese ashobora guhembwa. Ivyo byose bizoca bitangura, kuko nk'ubu kubiharuro twagize birerekana ko twatanguye gukora ibice birenga 12 kujana umuntu azoza arabironka buri mwaka. Rero urumva ko kandi aho twaharuriye kuri bitoyi bishoboka cyane. Muri za mvugo z'abarundi muzorabi y'umuntu, ndibuka umugambi wa mbere twakoze wabaye wo muri Quartier Miroir. Haraheze imyaka 3 dutanguye kubaka A1 y'ikibanza yari ku miliyoni 13. Uno munsi dafite miliyoni 120 ntushobora kuronka are. Bivuga biti kiriya gihe babivuga
hariho ababona umenga ntivyo ntaco bibabwiye, ariko bagenzi novuga ati uwushaka, kuko ntidutegeka, twe twugurura amarembo kuwo wese yipfuza iterambere, mugabo notera kama Barundi iyi opportunity aya mahigwe ntihagire uwacako. Hanyuma twebwe rero nk'abantu barema imigambi y'iterambere, cyane cyane nk'ibi bijanye no kubaka amasoko, nta na kimwe tutariko turagira mu nzira yo kugerageza kuzana no kwerekana innovation yozotuma ayo masanganya adasubira kuba. Akarorero ni ku mugambi wa Buja City Plaza, ivyigwa twakoze, hariho ivyo bita ivyigwa specialize kuri ico kintu kijanywe no kukingira impanuka, cyane cyane umuriro. Akarorero nuko amakioske yose canke ama office canke amabiro canke ivyumba vyose bizoba birimwo, duhereye mu kuzima aho bita muri cave, hazoba harimwo amatwiyo ariko ubuntu bita udusprinkler, mu Kirundi sinzi ngo byita gute, mugabo kabara kantu iyo ico cumba canke iyo office ishushe canke idugije umwotsi, ko nyene kaca gaturika kakaca karekura amazi muri ico cumba nyene canke muri iyo biro. Urumva rero ko ivyo bifasha kugira aho hantu habaye iryo sanganya, umuriro ucuzima hakiri kare, nturinde no kuza kujabuka n'ahandi. Diaspora inasinzira.